batumire namwe inshuti za BMBC mwashitse hano kugira ngo mudushikire muri kino gikorwa turabaramukije ni gishikacisha. Jewe nitwa David Ntamakuriro, nkaba ndi umuyobozi wa BMBC. Hanyuma rero naho inyuma yacu hariho ibicapo bishobora kuba bitanga intumbero y'icatuzanye ngaha. Uno munsi musanzwe twabatumiye turi kumwe na BGF mu ntumbero yo kubamenyesha projet zibiri zo kubaka uburaro turiko turakorera mu gisagara ca Bujumbura. Musanzwe muzi ko ubu tugeze kure muri projet ya mbere twatanguye mu mwaka uheze hajya mu Gahahe, ibikorwa byo kubaka abakubakira amaze kutugira amazu bikaba bibandanya. Bamwe mbere mu gihe twariko turahimbaza imyaka 10 duhejeje BMBC tubayeho, ndiko mvuga abamenyesha makuru n'izindi nshuti mwari mwahashitse hajya mu Gahahe, murabona aho imirimo yari igeze, ni kuvuga mu mezi 4 aheze. Ubu muca mwiyumviranaho aho bigeze. Uwo batari hari muri ico gihe dutanguza projet yo mu Gahahe, twari turi ngaha nyene muri aha twicaye. Turamuhaye ikaze yaba umesha makuru yaba n'undi mutumire yifuza kora tugejeje. Uwo mugambi wo mu Gahahe muzi ko ukurikira iyindi migambi myinshi tumaze imyaka 10 turiko turarangura mu byo kubaka mu gihugu cyose hirya no hino. Rero mu Gahahe ubu tugeze ku rugero rwa bimwe bita amafinisio. Guhera muri uku kwezi kwa mbere turiko turagira amafinisio y'amazu ya mbere abakiriya batanguye kutugurira. Hanyuma kandi muri projet yo mu Gahahe hamwe no mu zindi projet kugira ngo dutsimbataze ububangutsi dusanganywe kandi twirinde guceza ibikorwa twajejwe no gushobora gushira mu ngiro neza ibicapo dukorerako. Twaruguriye amateriye ujya kimuhana kazi imvura ihise. Urabona iyo nko mu rugo umuntu atira urukero, agatira umuhoro, agatira n'ishoka, agatira n'isekuro, ubwo rugo abantu ntibaruhiteka. Tugere rero twarabonye ko kuza turakoresha imiryango tumaze imyaka 10 turi societe iri kwirakura banini, dukoresha ikintu cyose inyuma mbere no tubikoresha no kubo turusha ubuhinga n'uburyo bidatanga iteka kuri twebwe nyene no kubakiriya bacu. Twaciye tubaka rya materiye ubu wari mu Gahahe, atelier de soudure, atelier ya aluminium hamwe na atelier de menuiserie. Nukuvuga ubu turikorera imiryango y'ubwoko bwose, tugikorera ibijanye na za aluminium, tugikorera n'ibindi bintu byose byugara amazu. Kubw'ivyo cha duheza ibikorwa kare ku mwanya wategekanijwe kandi tugakora ibihwanye neza n'ivyo twasabwe. Reka rero nayiko ndabaha incamake mubone iyo twavuye. Twarakoze byinshi mu myaka 10 iheze. Turafise abantu benshi baba mu mazu twubatse, baba muri diaspora cane aribo twubakira izirenga 90% z'amazu twubaka. Ariko kandi harimo n'abarundi baba ngaha dukorera imirimo itandukanye, harimo ivyigwa, hakabamo n'iyindi mirimo dukora. Rero uno munsi twakoranije kugira ngo tubereke projet nshasha zigizwe na projet BMBC Homes yo muri Miroir hamwe na projet BMBC Homes yo mu Itenga. Bagenda nje bijejwe mu buryo bw'amasanamu, baraza kutwereka nitwaheza kubasigurira byatuzindukanye iyo migambi ukuntu imeze. Turaza kubasigurira kugira mu itahure. Rero izo projet dukora tuzikorera amatongo yacu twaguze. Ni kuvuga amatongo ya BMBC dushobora kugura dufatanije na BGF baturi kumwe. Ayandi nayo tukayahabwa n'abantu batandukanye bashima ivyo dukora. Kuko naco umva imigambi ikorwa amatongo manini, hari mu mahegitari 6 nk'ivyo dukore, hariho iziri mu mahegitari
abiri nko muri Miroir. Rero abantu benshi bashabi badati none ivyo bintu bishoboka gute? Turi kumwe na BGF tukaba kumwe n'inshuti za BMBC nyinshi ziri mu Burundi no muri diaspora, turaronka ayo matongo novuga bitatu, sinova ngo biroroshe mugabo turayaronka. Rero kubera izomvo tuba dufise amatongo dufise ku burenganzira, abatugurira amazu baratekana. Mvuga nta muntu agura inzu muri BMBC cyangwa dotugurira itongo avuga ngo mbega ngo ninasanga uri dakwije ivyangombwa ngo bizogenda gute? Oya. Hanyuma kuvyerekeye projet rero BMBC Homes Quartier Miroir ariho ngoma mpere, ndaza kuyibereka ni twaheza kubasigurira. Izo twara amafaranga ngani miliyari 29 y'amarundi, ikabwizwa n'amazu y'igisirimu mu bwoko bw'amagorofa agenewe umuryango umwe canke imiryango myinshi mu rupango rwigenga canke rutigenga, no kuvuga ushaka kubana imiryango 3 mu rupango rumwe mugabo bw'umuntu umwe bivanye n'uwayiguze ivyo yifuza. Ayo mazu kandi yo muri quartier Miroir agugwa ku miliyoni 343 gushika ku miliyoni 479 amafaranga y'amarundi kuri format basique. Ni kuvuga ufasha ikibanza, gutegura ikibanza, gukora clôture, kubaka inzu ya etage nababwiye ziratandukanye, bitwara ayo mafaranga muri format basique. Ni kuvuga twasanze muri projet yo mu Gahahe hari abavuze bati jewe iyi nzu nari kuyiheza ukunuku canke nari kuyigira ukunuku canke naho nari kuyigura nkashara yiheza mu myaka ikurikira kugira ngo ibe ku matranche shobore kuzoyiriha bitangoye. Yaba nayigura idaheze ibindi nkazovyehereza canke nkazoza kubarondera mu nyuma, nari kuyigura mugabo kuyigura iri fini birandenge canke hari ivyo nidandariza canke ngiriki, byari kuba vyiza iyo nashobora kuyihereza. Rero twaje tuvuga duti tugire format basique y'inzu idaheze, isakaye, ifise meme forme mugabo itari fini. Hanyuma rero ashana guca uyisaba iheze yanzu n'amazu manini arimwe ama VIP n'ama very VIP, nkuko bamwe batangiye kutwegera tugera amasezerano, abandi bazakurikirana kino kiganiro bazoca twegera tuha ama detail yose ivyigwa byaraheze. Iyo rero umuguzi ashimye kutugurira inzu naho yubatse kandi gaherahezwa hariya nyene muri quartier Miroir ari naho nahereye, tuca twitomera amasezerano. Hanyuma ico gihe ibiciro bica bihera ku miliyoni 527 gushika ku miliyoni 886. Haba harimwo amazu ashobora kuvamwo n'ama apartment 3, ukagura inzu ugacikura nk'amapartment 3. Bikavana rero n'ubunini bw'inzu, bikavana kandi n'ubwoko bwa finition umuntu yahisemo. Aha ayo umuntu aratubwira nico gituma muzosanga bavuga ati VIP canke very VIP. Finition duha iyo nzu turayiyagananye n'inzu ikamwivira mu kanwa kiwe no mu bushobozi bwiwe. Murabona no ngaho amazu hari abashira ama parafa mezuko, amatara mezuko. Iyo tuyaze n'umuntu tukamenya ivyakunda, cyo tumenye ukuntu zanzu naho zizoba zisa mugabo finition tumbereza ukuntu akeneye. Kuko mubise ko dufite ama atelier n'abahinga amaze imyaka 10 babikora bashobora kuvyifatamo neza. Twasanze rero hari abantu benshi baba bo ngaha hafi, ni kuvuga aba mu Burundi canke abo muri diaspora bakeneye uburaro buzimbutse. Nubwo twavuze amazu miliyoni 500, 300. Ayo mazu arazimvye n'amazu nyene y'abantu byabyitegure cyane canke bitegure ko ashobora amahera. Mugabo twasanze hari abandi bakeneye amazu azimbutse kandi ahantu batunganije neza. Duca dusanga nitworonka ibibanza umwe wese aguze urupango rwiwe. Muntu mbere ko baza rero no gushigikira umugambi wa leta wo kugwiza uburaro abantu babe hamwe, twaciye dutegura ama appartement, donc immeuble nini irimwe ama niveau indwi comme ça, n'ama appartement arenga 50 yagutse cyane, usanga amakuruwara ngana umenga ni mabarabara kugira abantu bahabe neza, kugira ngo abantu badashaka canke bipfuza kuba mu appartement azimbutse
kandi yo kuri standing mpuzamakungu agezweho baze bagire appartement nka muri diaspora bashikiramo izimbutse muryango wabo batiriwe baragura inzu yose kuba bishaka kandi babishoboye. Rero twarateguye amategeko azotuma muri izo appartement novuga babaho neza ataco bamviya cane ku muntu aba mu nzu yigenga muziri muri izi projet zo muri Mirwa cyangwa muri Mwitenga. Hariho nka camera de surveillance tuzogira poste, murabizi nk'abamaze gutembera amazu manini usanga ifise umuntu ajeje kuraba ko ku manivo yose ata insecurity atamuntu ariko arazifatamo nabi ahari akoresheje amakamera ashobora gutelefona aho bikenewe kugira ngo ntihagire umuntu abuze umutekano abandi. Hanyuma ibijanye na telefone za security n'ibindi, hanyuma ibijanye n'umuvuduko ntarengwa mu kubera n'impangu haba Mwitenga haba muri Mirwar ayo matongo tuzoyubakira ziba impangu ziri sekirize. Turiko turavugana n'amasosiyete yo ngaha akora ibi bya security ibya surveillance kugira ngo bariko barabandanya ivyigwa kugira ngo nabo nyine bazoce bestara amasekete no kumabarabara kuburyo umuntu aba muri ayo mazu haba hari sekirize afise abantu bamurabira yuko nta muntu yakije imodoka yiwe asize kwibara nimba yari yihuta canka ta mwana ariko agifatamo nawe canke ikinga akantu kose gapanze neza. Hanyuma ibijanye no kutarenza urwama abandi bizari mu makontra abantu baba mu appartement canke muri ayo mazu ayandi bazosinya canke bamaze gusinya kuko izi projet turafise abantu ba mbere bamaze gusinya amakontra uzogura muri ano mazu. Twe twabivuze mu buryo buciritse ku mbuga zacu hari bari babimenye. Hariho kuvuza amahoni amaradio cyane n'ibindi n'amasaha umuntu abikorerako kubera ni communauté habe ordre bizaba byose biri masedana bazosinya. Ibizanye no kudata rero mwavu aho ahariho hose bijanye n'umwavu bizokwitwararikwa ku buryo muri no project zigiye kurangira tuzogura amakamyo akora complete yegeranya imyavu akayijana ahitegereza kuja n'uburyo bwo kuyegeranya buzoba bwarapanzwe neza. No muri izo nzu nyene mu kuzubaka nk'iyo bloke irimo systeme ya vide rudire izotuma umuntu atakura umwavu muri etage yindi wamanukanya hasi. Ibije no gutekesha amagazi ahantu hari amapetema 50 umuntu wese ajana amakara mu nzu yiwe c'est difficile. Technology rero zo gukoresha gazi nka kujya bigira iburaya n'ahandi zarapanzwe amasosiyete yo ngaha nyene mu Burundi kuko hari habuze gusa kuntu abantu baja hamwe nabo nyine bariko barahereza ivyigwa vy'ukuntu abantu bazokoresha gazi muri ayo nka muri diaspora. Urumva bizoborera cyane bazaba bagiye muri ya systeme nyene basanzwe baba muhari. Hanyuma n'ibindi bintu byinshi rero twateguye. Hanyuma aho hari muri projet yo muri Mirwar abandi bita mu Kiyange murayibona uva kuri aeroport uva kuri kibuga c'indege. Hanyuma izotwara rero amafaranga ngana iyo Mwitenga niyo ngezeko projet yo Mwitenga. Projet yo Mwitenga ni nini cyane, ni nini gose, iri mu mahegitari arenga 6. Ubu tuvugana bagenzi bacu nico gituma mubona batashwe gushika ngaha. Hariho nabandi bari mu zindi ntara murabizi ko dukorera mu gihugu cyose nk'aba diaspora natubwiye tugenda mu bakinzi y'umuvyeyi wanje ari mu Cendajuru twariyo turi za Rumonge niyo bari n'Igitega n'ahandi. Rero nk'ubagenzi bacu bari Mwitenga bariko bubaka kanivo kugira ngo mu ndwi zikurikira abakiriya kuko naho nyine turafise abantu bamaze kutugurira abahegere canke bamaze kuza mugo tuko turatunganya neza kugira haba ahantu heza habere no migambi tuko turavuga. Bariko bubaka kanivo rero za nyuma kugira ngo abantu bashe guca visita ico kibanza hanyuma bagire amasezerano bataragira. Umugambi rero uzotwara imiliyaridi 48 ni warangira. Hakaba harimo ibintu byinshi uretse gusa amazu abantu banezerererwa baruhukira uburaro n'ibindi. Umugambi ukaba uzokorerwa mu kibanza kujya nevuze kirenga ari 6. Iyo migambi yose ko nabwiye nkuko mubibona inyuma yacu ivyigwa byose byaraheze. Nta kintu na kimwe umuntu yotubaza ko tudafise. Kandi amakuru yizewe kubera yakoze na entreprise bureau d'étude ibimenyereye murabizi ibyo twamama.
murashobora rero kugura parcelle gusa muri miruwari. Ntushobora kugura parcelle ngo bikunde. Muri miruwari ugura inzu iheze canke idaheze bivanye n'ivyo twavuganye. Mugabo mwitenga hoho urashobora kugura parcelle hanyuma kontra yo kubaka inzu ukagaca tukayivugana ukundi. Ibyo wamaze kwitunganya ibyo bishaka. Turaza kwasigura aho bitandukaniye. Urumva iyo ni difference ya mbere. Ariko rero igihe uguze parcelle bisaba yuko ukoresha amahera yiwe mu kugura. Ni kuvuga ico gihe BGF ntigufasha kugura parcelle. Ni kuvuga ntushobora kuza twege BMBC ngo tugire kontra yo kugura parcelle ku ideni. Kuko ahandi ho ugura inzu ku ideni. Kubera amasezerano bitaniye n'aba muri BGF nivyo yerekeye. Mugabo harashaka kugura iparcelle ku ideni hageze ko wubaka ugacuzana aho tukagira kukubakira inzu ku ideni aha birakunda ko ivyo ku madeni bikunda. Rero murashobora kandi mwitenga rero murashobora kugura amazu ari muri format basique. Ya format y'amazu adaheze. Kagurana ikibanza n'inzu iri muri format basique ku miliyoni 104. Ibi nta handi hantu ngo bisanga. Nama compound nkajya mu bihugu biteye imbere. Niho abantu bazora bashaka bose kuruhukira. Kugira niko twabikora mu gahahe hazoba hatekanye cyane. Nkibi byuko umuntu ashaka kuronka inzu y'imiliyoni 107 n'ahandi harashaka kubisanga. Gushika ku miliyoni 286 mafaranga y'amarundi. Aho buguze inzu iri muri format basique mugabo ya etage. Ya etage nini. Kugira ngo ucuvuga uti ninaheza kuriha ibi canke umwaka umwe nce ngenda tugire contract kumara ibikurikira. Twabwiye ko ibi byavuye ku bakiriya bagiye dusaba ati gurisha amazu ari muri format basique dushikirwe canke dushire mu ruhara natwe no. Hanyuma rero umuguzi ahisemo kutugurira inzu iheraheje neza hari nyene mwitenga aho tugeze atugurira kuva ku miliyoni 189. Harimwe amazu meza cyane uguranye n'ikibanza muri za condition nabwiye ziri clôturé n'amabarara meza hari amenaje uzogura guhera kuri ku miliyoni 189 gushika kuri ku miliyoni 530 muri wa mugambi nyene ko kugira uburaro bw'abantu baba hamwe. Nk'iyi nzu ya 530 million izobishora kwemera ko imiryango ibiri bana kugira ngo tugize uburaro abantu bagura amazu ataba nk'umuryango umwe. Umuguzi rero ashobora gusaba ko duhindura muri izi project zose ibintu bimwe afatiye kuri plan imbere yuko twubaka inzu yiwe. Nico gituma kiretse ko twubatse amazu ngo tuyagurishe yaheze yo cazimba ntitwoyubaka kandi ngo tuyagurishe tudafise banyeneyo kubera yuko bibabaje kandi bizimvye kuza kubomora inzu isanzwe iriho kugira uyihuze n'ivyo ushaka. Ni kuvuga ururimi rw'umwe rukamishusho. Umukira ashaka kuza kuraba inzu agasanga hari ibintu twubatse batiyemo agashisha ngaha. Twebwe ibyo bintu rero bikosera kuri plan. Nico gituma aya mazu yose hajya mu gahahe abo turiko turubakira amazu nabo buca dutangura kubakira amazu muri aya maprojet mashasha twabwiye ko dufise amasezerano yabo. Abo bantu bose aya mazu tuzoyabubakira tutangwa kubaka inzu tuzi nyeneyo azoba nyene uwayiguze kugira bino bintu aba yarayikosoye yaraje mu tundi tuntu muzosanga inyuma zisa mugabo wese ashema gatushe kiyo. Hanyuma rero twatumye kabamesha makuru no munsi twatuma ko intuti zimwe ngaha ahanini urubanza garo kugira ngo amesha makuru ashobore kuvuga ibyo turiko turakora. Ni muntu mbere kugira ngo rero murazikisha ujyana ushika kure cyashana muri diaspora aho dusanzwe dufise abakiriya benshi ku migabane yose kuva mu myaka 10 heze mubabwira no mugambi harimo ibiciro byiza cyane abapartenere babo aribo twebwe na BGF tumaze umwaka dukora umugambi atamuntu umwe dufitanye ingorane nta mukiriya numwe avuga ati kweri partenere twagiranye na BGF hari ibintu twamuzerutse canke yaratse datari yiteze kugira ngo zino nkuru nziza muzishikane kure bamenye ano mahigwe yoshobora kutazoba kiriho mu mezi akurikira kuzoteba.
ni mu numero kandi yuko nk'abifuza kwiyandikisha tuja muri kampanye yo kwandika abifuza kugura, tuzomara nk'indwi zingahe turiko turandika abifuza kugura, kuko hazoba igihe c'amavisite misi ikurikira kugira nabo bace baza ubu nyene, ntihagire umuntu azohava asanga ico yashatse baragitwaye abandi. Mwarabonye ari ku mbuga zacu ngurukana bumenyi ibikorwa by'intango birugenze, mwarabonye imashini, amakamyo menshi ariko arategura bino bibanza batora kuri Facebook cyangwa ku zindi mbuga, haba mu Itenga haba kandi no muri Miriwabo. Rero urumva ushaka kugura ibanza birateguye, turamurindiriye amakuru yose ivyigwa, iprojet yose irafite dossier yayo kuva ku gicapo gushika ku kunti gugwa kandi makuru asomeka neza. Reka rero naho ubu tubabwire ukuntu umuntu yogura inzu canke parcelle muri projet za BMBC Homes. Umuntu agura gute? Umuntu araza akatwegera tukamusigurira umugambi, tukamubwira tuti ibintu bimeze uko naho niko ndabivuga. Iyo umuntu bigomba bimurabe, bigomba agura inzu, bica bimusaba ko atubaza ibindi bibazo kubera cabumva nyene ko bagira amasezerano bigoye. Tukamusigurira twitonze, akatubaza ibibazo byose, tukamuha amakuru atagira nk'ubujyajya. Nico gituma mubona mu mwaka wose ata muntu murumva yidoga ngo twagiranye amasezerano mbere mu myaka 10 ngo na BMBC ngo hari bitagenze uko twavuganye. Turamuha amakuru mbere asanda atabishoboye, tukamubwira duti mukiriya nukuri ntubishoboye, isuganye ukuntu canke gura inzu muri basique canke gura parcelle gusa, ibi hari tudashoboye kugira ntihagire umukiriya tudogerana ingorane. Kandi twagiye dusanga strategy ari nziza yo kutabesha umuntu ngo aroha amahera yo mu bintu utamusiguriye. Turamusigura rero idonido y'ukuntu umugambi upanze, akatubaza nako tukamubaza uko ano madutubaka ku ideni. Ntitwohideni umuntu ari we wese, duhideni umuntu nawe nyene twabonye ko atatubesha. Rero akadusigurira neza ivyo tumaze kumvikana, cha tugirana amasezerano, katumubwira tuti rero ca kintu waguze nimba waguze inzu y'imiliyoni 107, genda muri BGF hariyo konti yabigenewe, ushireko 20% haba icarimwe canke usabe umwanya ukorohereza natwe utworohereza tukawumvikana wo kuyakwiza ayo 20%. Nukuvuga sho gazi jewe ndasinye kontra ngoma ntange imiliyoni dufate 20 mbaye mfise nk'abari muri diaspora aribo benshi nabwiye barabakiriya bacu benshi, akavuga ati jewe ndafise imiliyoni mwijana nasabwa za 20% haje bakama etage bamuranyagira yakansinye kontra muce munyakirira 20%, imiliyoni 20 ayandi akwiza 20 kugira ngo BGF ishobore kudebloka 80% marira inzu yanje nzoyazana dufate inje mu Burundi mu kwa gatatu mu kwa kane cyo tuvuga ati karibu canke mu kwa gatanu. Ngabonye ko ari imigambi mwumvise familia diriko kandi nivyo kubaka turabimenyere tubaza imyaka 10 tubikora kandi neza, nico kituma kabarusha n'izi nguvu no kuvuga nta bishobisho dushiramo. Turavuga rero tuwewe ko uzi ko twabonye ko profile yawe kwemera kuronka no mahera yo kuzoriha inonzo, sinya kontra hanyuma tangura kuriha, ni wakwiza 20% tucatangura natwe kuyubaka. Uyakwije ubunyene uyazaniye rimwe inzu yawe itangura bukeye, kuko urumva turafise experience naho tuvonika tuva murabizi bituma ata muntu yogira ikibazo. Hanyuma umaze kwizamwe 20% rero waba yatangiye rimwe canke ugize birasaba kugira konte muri BGF, ariyo banki dukorana muri ino migambi kuva mu mwaka uheze, kuko murazi nta banki yoha ideni umuntu atari umukiriya wayo. Sinzi mugere bashika mugabo ngiriwe arabizi gose mugabo jene baza ko umuntu abanza kumukira bibanki. Mugabo BMBC mwaganye amasezerano, urumva kugura konte muri BGF kabara akantu ukwegeraho.
ngira baza kudisigura neza niba hanyuma iyo konte kubera iki uyugurura kuko urumva hazogera igihe uriha bya deni wafashe uriko wubakira inzu kuko BMBC ikoresha amahera ikuye mu banki rero uri kurayariha ayo mafaranga bayakura ku ikonte yawe ugure muri BGF. Iyo konte rero ukazodora yishirako amahera ku kwezi ukurikije plan d'amortissement uba warahawe amasezerano gushika mu myaka itarenga 10 washaka mu mezi abiri yanzu yose 100% ukavuga ati matitre yanje nigire mu bindi cyangwa kare umwaka umwe myaka 2 myaka 3 myaka 4 myaka 5 gushika mu myaka 10 tugeze ubu turakorana n'abantu bashaka imyaka 10 uhejeje imyaka 10 ucuza ati jewe nahejeje ukwezi kwa nyuma cyangwa mu myaka 3 nahejeje cyo gusubiza titre yanzu yawe kuko bino bintu urumva tumaze kumva ko umuntu abishoboye nta magaranti menshi twege twiga dossier y'umuntu hariho kumbura abo twavuganye ntibikunde mugo si kubera akabonero rimwe tuvuganye neko ideni kugira ngo umuntu ntagire stress irifo karifata ari neza nta makuru rero yo guhahanya abantu dushiramo rero hari abarundi cyane cyane nk'abari hanze nko muri diaspora batubwira bati jewe nzoza muci mu Burundi twarebonye umwaka uheze mu gahahe no mu gahahe hasigaye amazu makeyi atarafatwa n'abantu mugabo ho ngira mwabonye ko umugambi ugeze kurigeze mu mafinisio ayandi menshi hari abatubwira ati je ndoza muci kandi amahera n'ibyo konda ko ndashikana hiyo ubunyene murabize nko muri diaspora amakuru biragora ko amahera imiliyoni 100 yozira rimwe cyangwa 50 none amahirwe yo kugura inzu muri BMBC Homes arancitse uya aca akora bimwe navuga aca sinya amasezerano burya nkabo mvuze tumaze kuyasinya haba mu gahahe burya nta muntu numwe tuzi abari muri diaspora mu gahahe yasinye turi kumwe bayasinye via mail barabikamera via mail icyo bakoze kusa nuko bamwe bashe kurungika abantu mu nshuti bakaza kuraba aho amazu baguze azobahagaze rero usinya amasezerano waba watumye umuntu cyangwa ukahishikira canke ukabigira kuri mail ugasinya contrat kuri mail washimye uko izi nsiguro turaziha umuntu wese yaba turi kumwe canke abari hanze cyane cyane navuze ko ari bakiriya bacu benshi dusinye contrat wewe rero urungika amahera ubaye ufise ukagira nk'nyene ita kubukinga reservation bashaka kudora nkandi make canke ukazoza muci yose yikoreye uje ukwiza 20% twe nta ngwara ndifise nukuvuga ko duhuza umumwe wese n'ukuntu vyifashe hariho n'abatubwira amasituation yacu ntomenya ngaha tukayakorera ko yabo tugahuza n'ukuntu ibintu byabo vyifashe umuntu akadusigaza jewe ndabishoboye mugabo situation ndime dukunuko mwohuza neza ni situation tugasanga birakunda urumva rero birakenewe ko abantu bakeneye kugura amazu bazotuvugisha hanyuma nuna kabijya nakahe muri izi projet zacu za BMBC Homes bwa mbere tutashaka kwakira umuntu ku ideni kera mu kubaka amazu muri BMBC baradurisa amahera n'ubu turabikora nko badashaka kubaka amadeni nabishoboye tukubaka amazu dufashije ku mahera yiwawe mugabo urumva umuntu barashaka kuza kwiga dossier yiwe naka tukamubwira ibyo cyo nipanze inzu yiwe akayibamwa yiriha kuko bishatse kuronka amahera yo kubaka amazu mugo kuyaronkera rimwe bikana rero ubirakunda ko umuntu yubaka inzu ku ideni hanyuma kubera umuntu agurinze itarubakwa ikiri projet ikiri maquette ubu birakunda ko ayihindura kuri vision yiwe kuri forma yiwe inzu gasohoka ari nziza uko ashaka kuko maze umuntu ashaka kuzana amahera mu Burundi akabura inzu yubatse uko ashaka kubera urumva dosanga ariko akanyibuze ubutegura yitumbereze kiri gicapo bigaca bituma amazazimbuka kubera tuyubaka tuzibanye neyo ntituyubaka ngo arindire nyeneyo ngaho inyungu zize ziraja kuri yanzu ya wamo ivyo ngira ngo nk'abakuzi baca bayibona hari gihe ugiye kubaka inzu tubatse ku ideni kayigura mu myaka 5 urumva inyungu yose yo biriko ucuyiriha umva inzu usanga iri hejuru rero izi nzu ziri ku biciro reyere kuko wewe ideni ryawe risohoka irize nyeneyo ni kuvuga nta interest usanga zaragwiriranye kuri yo z'imyaka myinshi
hanyuma haba harimo ama internet tuzokwinstara muri ayo mazu twavuze amasema ya sécurité bijya byuko nk'ababibona abinjira ku rupangu babona maze usanga tubikora ko yandi mazu tubakira abantu imbere yo kubwira umuntu akavuga tujya ni naka bizaba bihari. Hanyuma hariho nk'ibibanza bya kijambere nko mu Itenga no mu Gahahe hariya muri usanga bihari aho abantu bagira sport, aho abantu bogera amajimu, supermarché, hotel. Uvuze ati narose abashitsi benshi barenga inzu ufise ugaca ufise hotel aho nyene baca bararamwo, ico si ikintu gisanzwe. Nko mu Itenga turiko turigi ukuntu tworonka ahantu bazogira ibibuga abana banyu bagashobora gukiniraho. Urumva ni ibintu udasanga ahandi, nibaza ko vyotuma muri iyo migambi mubona ko harimo akabijya. Hanyuma twavuze nk'amasema y'amakamera dusanga ku mabarabara ku buryo haba ari tour de contrôle. Hamwe hari abantu bajeje batanga ko bavuga ati no munsi muri quartier nta ngorane yahabaye ku mabarabara yose ya mbere rya kane gatatu rya kane abantu bose nta kintu na kimwe cabuze twabibonye byose. Ubo babonye danje bagaca gutelefona mu nzu aho bibereye nakaraba hanze hari umuntu haciye raba komeze neza byose bizaba bien style. Hanyuma ibintu bita amatitre de propriété, murazi ko hari ikintu abantu badaha agaciro kenshi mugabo kiriko kiragengwa n'abantu benshi. Bagura itongo ridakwije ibyangombwa, ukagura inzu idakwije ibyangombwa iri mu njyana. Twebwe ama projet yose arafise inyandiko zose ziyakingira gushika ku matitre de propriété, ku buryo ubona uti jewe iyi nzu nta wundi muntu azoza kuyinsa, nta wundi muntu azoza kuyibura. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Hanyuma urumva ivyo kuba bikozwe ni societe ibimenyereye nka BMBC turimboneza muri byinshi maza kubibona. Naco n'ikindi kintu cy'akabijya ata muntu yofataho gisanzwe. Hanyuma twavuze nk'akaroro systeme y'imicafu usanga ngaha keshi dahabwa agaciro canke itabametrize. Tuzoga systeme yo kwevaka imicafu no kuyegeranya mu buryo abantu babaho neza. Hariho systeme nk'iya forage dutegura mu Itenga, hari gihe haba amakopire rigizo zikirega ama maintenance canke ibindi. Tuzogira backup hamwe abantu babona bati aya naho wiki ngorane sinzoza kuvoma mu Kamenge mbe Mitenga canke mu Kinama canke mu Carama, nzogira backup ndonka amazi ahanyene muri quartier kuko twasanze bishoboka. Ivyo garazo nyene bigeze kure, kabuze by'amagaze ntavyo nogara ko by'isuku n'ibindi. Hanyuma rero dutanga ino projet dufise indi yo mu Gahahe twatanga mu mwaka uheze. Ubu nta muntu akivuga ngo mbega bazobishobora, ahubwo umuntu turiko turabwira umukiriya wacu abantu bakunda BMBC nibo boraba aho twohuriza ngo baje muri migambi ko twege barabonye ko tubishoboye. Kandi twari turishoye no mu ntango twabigize kwera experience bijya byo mu mwaka uheze. Mugabo hariho difference, ubu hari akabijya twarose experience tutagifise muri 2021. Kandi muri 2021 nta na hamwe muri no generation twarabira bino bikorwa zari innovation tuzanye. Nta wundi muntu muri no generation yari bwabikore imeze nk'ibi, nta yindi banki yari bwakore ibintu nk'ibi tuko takora na BGF. Muri no generation hari ro 5 gihe twamenyesha no mugambi ngaha naho tutari bwaheze kwitegura ibi tuko takora na BGF. Nta wundi muri no generation yari bwabikore, muze mugira amatohoza. Rero ubu tuko turabikora kandi twarose amakuru akwiye ku buryo iyi migambi gusukura ikindi gihe cyose izo biri nka security nziza cyane kwatugurira. Hanyuma twayiteguye neza kubera experience ni ukwita naho mwaka twari dufise experience twarakoze ibintu barabatangara kuntu kwa presence projet mugabo turafise experience tutari dufise gihe. Twayiteguye neza mu by'ubuhinga techniquement, nk'ubu turafise amakuru yose izo projet navuze amazungira nka 40 ngahe dossier nzimwe yose tubwiye cyo bwati soma urabe ko ari sawa ucuza dusinya amasezerano cyangwa arateguye neza. No kuvuga amatoko dufise mu izi projet ubu arateguye neza ari prêt yo kuja nk'amazu. Ninaco gituma mu misiza kubera twabwiye ko tumaze kugurisha amazu ku bantu bamwe bamwe haba muri Miroir haba mu Itenga turafise abakiriya bamaze kutugurira amazu. Rero ubu uye igica gikurikira kubera amatongo ateguye neza mu buryo butandukanye no mwaka uheze gihe twamesha umugambi twaciruza kumze gutegura ibibanza. Igice gikurikira
nico kugira iki nico gutangura kubaka amazu mu ndwi zikurikira ubu nyene cyo tanga kubaka amazu ko nta kintu kinini kivuze. Hanyuma ikindi ubuye dufise inzu z'ubwoko bwose, no kuvuga turafise inzu ihera ku miliyoni 100 tugana parcelle guhera ku miliyoni 45 gushika ku miliyoni 800. No kuvuga ubu turashobora kugurisha inzu guhera ku muntu w'umuseribateri gushika ku muntu w'umuroterete afise amahera. Ntabyo twashobora mu gahahe. Turashaka kugurisha inzu ubuye ku musarariye akora umuntu akora umukozi gushika ku mugwiza tunga. No kuvuga ubu turafise amahigwe zino projet zakabijya tutafise mwaka uheze. Nk'icyo ni ikintu gihambaye ukuvuga kugurisha guhera ku miliyoni 45 ibintu gushaka ku miliyoni 800 umwese yibonamo ntako nakabijya muri zino projet turiko turakora uno munsi. Rero nta kintu kiryoshe hari kandi kantu kabijya umuntu ashaka kuja dufate muri BGF canke mu yindi banki agasaba credit akavuga ati ni umpe credit yo kubaka inzu, ni umpe credit yo kubaka inzu bagacamo haya credit agacaja iwe agacafata ya mahera akayaha umufundi atabigize umwuga canke w'injyaja canke samara. Wa muntu avuye muri diaspora aje muri vacances muci agasanga ivyumba bimwe bingana na metre kare agasanga amatwi bagenda baragwana amutega yinaga agasanga n'ibindi bintu muramuvyumva nenda beshe ivyo bintu byose kandi yarafashe credit nko muri BGF canke imindi banki. Iyi partenariat dufitaniye na BGF rero yaje gukosora ico kintu. Ubu usaba ubaka inzu a credit wayisavye bamwe wayisavye credit nibo baca bazezwa no gukingira amahera yawe. No kuvuga usanze kitagenda kivuga ati ubu umva rero nabasavye amahera none mwagiye kubaka ivyo mushaka. No kuvuga umuntu asaba credit kabina kingiwe bimwe vyuko umuntu aza kugura inzu kuriha credit y'inzu akamara imyaka ariha inzu atabona neza icamahera akoze muri no projet ntibishoboka. Ivyuko umuntu amara imyaka ariko ariha ideni ryafashwe mu bintu by'inzu itaboneka kubera yijeje abataribona ibikunda abo usavye credit muri no projet nibo baca bazeza no kuhagarira inzu yawe. Hanyuma rero zino projet ndiko natera nkurangiza zaratweretse ibintu bidasanzwe, zaratweretse ko BMBC ari societe ihagaze neza mu by'ubuhinga kandi ifise uburambe buhagije kugira ngo irangure neza ibikorwa abayitura bayizeza. Mumenya hakaroko gushika uyu munsi mu myaka irenga 10 heze turi ku kivi atangorane nimwe, ibintu bidasanzwe navyo nyene nakabiri. Mu myaka 10 imaze turi ku kivi nta ngorane nimwe dufitaniye n'abakiriya bacu, bikumvikana neza igituma banki BGF yemeye gushikira ino migambi kuko bigaragara ko turishira hamwe bya serieux. Hanyuma BMBC imvuga yamujana n'ingiro turazira kubesha no gushikuza mu byo tuvuga n'ibyo twemerera abatwitura. Kidashoboka turakivuga ko kidashoboka, igifata umwanya muremure tukavukivuga uko kiri. Turinda kugwa mu mutego kandi wo kwerekana amasanamu y'ibintu tutacapuye canke tudashoboye gukorera ivyigwa kugira ngo twemeze abantu. No kuvuga nta kintu nakimwe mu byo ya amasanamu ya amafoto mubona twerekana tutatuko turakora, nta n'umugambi udafashe twigira tubwira abantu bitura BMBC. Hanyuma kubijanye n'izi projet zo kubaka ibigwati bya kijambere BMBC turi imfura twabivuze ntawo bideha, bisaba gushishoza n'ivyigwa byimbitse, bisaba kandi kubona kure no kubinyanka mugayo, ariko hejuru ya byose bisaba kwitanga kugira kudasanzwe nko kuvyereka abamesha makuru. Ndazi ntihabuze umesha makuru ngaha canke undi muntu amaze kubona umugambi ngaha mu ndi uri kurerekana. Turizera neza ko ataho mwari bwigere muja bariko bashira ku mugaragara projet zigiye gukorwa ngo musange barateguye neza barakoze n'ivyiga bikwiye nkuko twabikoze. Mwakweza hano hatubwiye ibintu ngo mwabikoresheje muri Amerika.
kugeza ubu BMBC niyo yonyene tuza kwereka mu kanya mu buryo buri anime izi project zose muzitahure, niyo yonyene mu gihugu imaze kwerekana ko ifise ubushobozi bwo kwerekana mu buryo bw'amavideo ari anime kandi asobanutse imigambi minini nk'iyi mu mwanya mukaba muza kubona amasanamu akwiye yerekana ukuntu kugeza ubu BMBC turi ntashikirwa muri ibintu byo kwerekana gutegura amaproje no kuyaprojeta. Muramaze kumva abantu bavuga uko ariko rubaka ikintu munaka ngo kujya ngo inzo imeze gute. BMBC twubaka no mazu umuntu ayabona n'ikindi kintu cyakabijya kidasanzwe nk'umuntu ari muri diaspora umusigura gute ko inzu zo bari nziza atayibonye ni video turi muri 2022 azomenya gute ko hariho ibintu atazoca ku ntebe adashobora kwitemberango ikiri makete. Ubwo buhinga muri BMBC burahari, naco gituma abantu bavuga ati mwebwe ni vyiza nta kintu cikinyegeza tuzosanga mu nzu byose twari twarabibonye mbere bikiri ibicapo mukanya tuza kubibereka. Hanyuma rero mu kurangiza turashimiye ibanki BGF kuko dukorana neza cyane. Turabashimiye bivuye ku mutima mu banki BGF tuko tukana neza cyane, kandi uko iminsi hera niko imigenderanire itera iba myiza. Turashimye kandi n'abakiriya batwizeye bakadushinga ibikorwa kuva mu myaka 10 iheze, kuva itariki 6 z'ukwezi k'umunani 2012 BMBC itangura nkishira hamwe ryubaka amazu. Turashima umuntu umwe wese no duha akazi k'ibihumbi 100 katume tugera ku rugero rw'ibi bintu mubona. Harimo kandi n'abatuguriye amazu mu gahahe turiko turarangura muri kino gihe turiko ni banki BGF. Mbere bobo ibi byo kubaka impangu nabo bari gabone tubikora batuguriye amazu mu gahahe, mugabo barajatuguriye benshi barabakiriye batuzi ko turi imvuga kure, nabo nyene turabashimiye. Rero dufite ibishengana byinshi vyerekana ko abantu bose bashima ukuntu dukora. Turashimiye kandi leta y'u Burundi, turashimiye cyane vyivuye inyuma leta y'u Burundi iturose impapuro dukeneye. Mumvise ko dufite amategeko de propriété imusha n'ibindi. Turashimiye cyane leta y'u Burundi iturose izo mpapuro, kiretse ko nk'igihe twashingishira hamwe yaduhaye amahirwe kugira mu buryo bwari bunyarutse, ariko tumaze gukura baturosa impapuro dukeneye. Turashimiye cyane leta y'u Burundi. Turashimiye kubona ishyigikiye imigambi yacu cyane bishiye mu kigo Obuha ikatose byankenerwa mu migambi itandukanye tumaze imyaka turangura hamwe n'ikigo ADB XAP kiriko kirakora kidahengesha kugira ngo dushigikire muri bino bihe BMBC iriko igira transition kubishira hamwe rinini. Turashimiye cyane leta y'u Burundi kubera izova mejeje kuvuga. Bikaba byatuma dutanga akazi ku bantu benshi cyane. Ubu tuvuga dufise abakozi nk'amajana 4 bakora amashanti ya BMBC, ntavuze abafournisseur, ntavuze n'abandi bantu benshi dukorana. Abandi dushimira n'amashiremwe atandukanye yashitse hano n'abagwizatunga bashitse hano kugira bashigikire kino gikorwa. Mvuze nk'amashira hamwe, navuze n'icuti zituma turonka amatongo amwe. Harimo n'abantu bo muri diaspora bagiye baraduha imitwe bakavuga ati ndakunda BMBC cyane maze ko dufite ibimenyesha makuru ndabaye kino ciyumviro canke nshaka abantu bose tumaze imyaka dukorana muri ubwo buryo n'abataduha amafaranga n'abataduha ibintu biriya mugabo badukunda baducikikiza mu kutuvuga neza mu bandi bantu. Turabashimiye. Nitwarangaza tudashimiye kandi abakozi ba BMBC. Je nk'umuyobozi mukuru wa BMBC ndashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima abakozi bose ba BMBC iyo bari hose. Navuze ko rumba ngaha twaje muri rubanza nyene mugabo abandi bagumye badefanda ku mashantier ibindi bintu twajeje n'abakiriya bacu. Ndabashimiye iyo bari hose. Ndashimiye kandi aba engineer ba BMBC
bamwe turi kumwe ngaha bano ko bakiri bato bakora mu laboratoire yacu n'amateriye yacu batuma dukora bino bintu abantu benshi biyumvira ko bidakunda hano iwacu. Mumfashe tubahamashe. Resume ntoyi paragrafe imwe ukuntu bino bintu bigugwa. Umuntu urashobora kutugurira inzu canke parcelle ubu guhera ku miliyoni, iparcelle guhera ku miliyoni 45. Ntoyi dufise ya mbere ayo niyo mahera igugwa. Nabwiye byose hamwe muri mirwano no mwitenga, hamwe n'inzu guhera ku miliyoni 107 gushika ku miliyoni 846. Intumbero yacu kukaba ari kubaka Burundi buhire, tugatanga akazi kenshi, umunwa wose ukaronka ishu fungura, umufuko wose ukaronka amafaranga, ariko kandi umurundi wese akaronka uburaro bwiza kugira ngo agira haba yongere yubaho. Iyo mwubake neza na BMBC. Murakoze. Kugira ngo muronke muri BMBC inzu mujanye kandi huye n'uburyo mufise. Tumvise ko abagura cyane cyane ayo mazu menshi ari abarundi baba hanze y'igihugu, ariho hamwe twita muri diaspora. BGF irashobora nabo nyene kubafata mu mugongo, kandi kubera BGF yiteguriye cyane gufata mu mugongo abo bantu baba muri diaspora, yarashizeho n'uburyo bworohereza abarundi bataba ngaha gukurikirana amakonte yabo. Yarashizeho na cyane cyane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi, internet banking, aho umuntu ashobora gukurikirana bitamugoye konte yiwe naho yoba ari mu gihugu ca kure. Ku badashobora gukoresha internet banking, BGF yaravyorosheje cyane, yarazanye icyo bita BGF mobile, ariyo banki ngendanwa. Umuntu arakurikirana konte yiwe kuri telefone yiwe. Mu gihe rero uri mu mahanga bamwifuza kugira amatransaction biva kuri konte yanyu mushira kuri BMBC canke biva kuri konte yanyu mukora n'ibindi bintu, ivyo bintu byose birashoboka kuri iyo mihora ibiri duhejeje kubashikiriza. Nkuko nabivuze, turanezerewe cyane kubona turi ngaha, kandi turanezerewe cyane kubona turiko ni partenariat dufitaniye na BMBC. Twashaka mu kurangiza gutera intege ishirahamwe BMBC n'abanywanyi bayo, tubasabira gutera imbere gusumba, mubandanye muja imbere. Natwe turabemereye yuko turi ngaha ku bwanyu. BGF ku bwanyu niho turi. BMBC BGF niho turi banywanyi ba BMBC. BGF niho turi bantu muri diaspora mushaka kugura amazu ngaha mu Burundi muciye kuri BMBC. BGF niho turi banywanyi bacu canke abandi bantu bose mwifuza kugura amazu biciye muri BMBC, naho mwoba muba ngaha mu Burundi. Turafise ukuntu dutunganya ibikorwa nabivuze kare, kugira ngo umuntu wese asange ashobora kugura yaba parcelle babitubwiye canke yaba inzu, eka no kubaka. Murashobora kuba mwaguze parcelle hanyuma mukaba mukeneye kubaka. Ivyo bintu byose turabishoboye. Nimwatwitura tuzobatega amatwi, hanyuma tuzobereka ukuntu bigenda mu bukerebutsi no mu bunyarutsi budasanzwe.
rero turifurije iterambere cyane mwebwe, natwe twongera tuvuga ati ku bwanyu niho turi, ku bwanyu.